Muri irya minsi Yezu yari yirukanye ishetani ngo ive mu muntu w'ikiragi. Mugabo bamwe mu bari aho bagira bati, yirukana amashetani ku bwa Belzebuli, umwami w'amashetani. Abandi nabo kugira ngo bamugeze bamubwira bati, twereke ikimenyetso kivuye mu ijuru. We rero yarazi ico biyumvira, ababwira ati, ubwami bwose budashira hamwe buzohona, amazu nayo agwaneko. Ko mugize ngo nirukana amashetani ku bwa Belzebuli, none shetani niyaba iriko irigwanya, ubwami bwayo buzorama bute? Ngasangwa nanje nirukana amashetani ku bwa Belzebuli, abana banyu bayirukanisha iki? Nico gituma bazobabera bo nyene abacamanza. Yamara ngasangwa nirukana amashetani ku bubasha bw'Imana, ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Iyo umugabo akomeye ari n'umuheto akararira urugo rwiwe, ivyiwe nta kibikakaza. Ariko haramutse haje uwumurusha inguvu akamutsinda, aca mwaka wa muheto yari yishimiye, kandi ivyo amwambuye agaca abitanga. Ivyo amwambuye agaca abitanga. Uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri arasesagura. Iyo shetani y'ibiterasoni ivuye mu muntu, irayerera mu binoge, irondera aho yoruhukira, ariko ntihabone. Iraheza rero ikavuga iti, nza kwisubirira mu nzu yanje navuyemwo. Igarutse isanga atankomakomyi, isukuye kandi isikuye. Ikagenda noneho kuzana ibindi bishetani indwi biyisumvya ububi, vyinjiye bikayigumamwo, maze bikinyuka ububi wa muntu bukaruta ubwa mbere. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ntaho umukama yigeze yibagira isezerano yiwe. Ni ivy'ukuri bavukanyi, ntaho umukama yigera yibagira ikiremwa yiremeye. Ntaho yigera yibagira ivyo yasezeraniye umuntu. Uko bigenda kose, Imana yama imuhagarikira, imugwanira. Yama irondera kumuronsa ivyiza vyayo. Yama imukingira, kuko izirikana ubunywanyi Imana ifitaniye n'umuntu. Ubwo bunywanyi rero ifitaniye n'umuntu ni kubw'urukundo rwayo, kandi ko umuntu yemeye kuyoborwa n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu bunywanyi n'Imana, iyo Mana iraheza ikamuhezagira, ikamukomeza, ikamuja imbere. Ni naco gituma rero bavukanyi twokwamiza ku mutima ku Mana yacu, tukama tuyemera. Uko kwemera tugukesha Ibrahimu, kuko we yemeye Imana akemera kuyoborwa nayo, ndetse abamukomotseko bose bakemera iyo Mana, nayo ikabajabutsa, ikabacisha hirya no hino kugira ngo igume yerekana ubumana bwayo. Naco gituma rero bavukanyi, ivyo twocamwo vyose twokwama twemera Imana tukayizigira. Kanatsinda uwemera Imana ntibisigura yuko aba kwije vyose, ariko aba mu rugamba, urugamba rwa misi yose. Yamagwana kuko yemera Imana. Ahandi ho uwutemera
sekibi iba yaramaze kumucakira, nta kindi iba imuronderako. Ariko uwemera, sekibi iragerageza guca hirya no hino kugira ngo imuture hasi, kugira ngo atakaze ukwemera. Naco gituma rero bavukanyi, twokwama twemera Imana uko vyogenda kose, tuyihambirireko, kuko niyo iduhezagira kubw'urukundo idufitiye, kuko natwe twayeretse yuko tuyikunda, tuyemera, tuyizigira. Ntitugire nka babandi bagira bati iyo bafise ibintu ibihinda, bagira bati genda mwe musenge kuko ataco mufise. Ariko bavukanyi, uwufise nakengurukira Imana, yibuke yuko ivyo afise abikesha Imana. Yemera Imana, kuko mu kanya gatoyi bishobora guhinduka. Vya bintu yitwa ko yarafise bikamuvako, bikamuherako. Ba bantu canke bwa bubasha bwa bukuru yari yishimiriza bikamuherako. Ariko uwemera Imana, niyo yoca mu binogo bingana gute, niyo yogeragezwa n'ibintu, ukwemera kwiwe kuramukiza, kuko umukama araheza akamufata ukuboko akamukura muri ivyo arimwo. Ntitwigere rero twihebura, kandi mu gusaba kwacu dusabe n'umwizero. Ntitugire tuti Imana yacu ntiyumva kandi ntiyishura, ariko twumve yuko kubera uko kwemera Imana iheza ikatugabira. Ici dusaba no kuguma turindiranye umwizero imihezagiro yayo. Inyishu yayo iza buhoro buhoro, ntituyihutagize, ariko tube abantu barindiranye umwizero inyishu y'umukama. Intungane rero izobeshwaho n'ukwemera. Nk'uko twavyumvise, abemera Imana barahezagirwa. Kanatsinda na Ibrahimu yarahezagiwe n'uruvyaro rwiwe. Intara zose zikomoka kuri Ibrahimu zarahezagiwe. Natwe turi abana ba Ibrahimu, turi muri izo ntara zihezagirwa kandi zibandanye zihezagirwa. Rero dukunda Imana kandi tuyigamburukire. Ntitubone yuko amabwirizwa yaduhaye ko ari umuzigo, ariko nayadufasha kuguma mu bunywanyi n'Imana, nayatwibutsa urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu, nayatwibutsa igihe twashaye ko tuba twikuye ku Mana, hanyuma tugatera intambwe kugira ngo dusubize hamwe nayo. Ibwirizwa rero ntiriza kudukandamiza, ariko riza kutwereka aho twatiriganye. Iryo bwirizwa rero ntitube abarivuga ku munwa gusa, ariko n'abarangura icibwirizwa rivuga. Ntitube abafarizayo, ariko turangure ibyo twemera mu bikorwa. Dukengurukire Yezu Kristu, we yaje kudukiza urupfu. Urupfu ni inkurikizi y'igicumuro. Igicumuro naco no kurenga amabwirizwa, tuba twarenze amabwirizwa. Yezu Kristu rero yaradupfiriye kugira ngo adukize urupfu, atwereke urukundo rw'Imana, urukundo rwigaragaje ku musaraba. Yezu yarapfuye urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rugayitse, ariko ivyo vyose kugira ngo aje hasi, hanyuma atwereke ko natwe twoja hasi, twokwicisha bugufi, tukemera Yezu, tukemera urwo rupfu rwiwe kugira ngo turonke ubuzima. Yezu kandi amaze gupfa yaraduhaye mutima mweranda, umuhoza atwama hafi,
ariko kugira ngo uwo mutima mweranda abashe kutuyobora nuko tumwemera tukamwizigira. Ntitwishimire inguvu zacu. Hari igihe twifatira ingingo ngo jewe ngiye guheba ibi n'ibi n'ibi, ariko handi hato bikakunanira. Hari igihe ugomba kutwereka yuko bimeze neza, ukatubwira imigambi, ibyifuzo vyawe, ariko vyo vyose ugomba kutwereka yuko uri ntungane, mugabo vyose ni ivy'ubusa. Kugira ngo ushike ku ngingo zawe, kuco wifuza, nuko wambaza mutima mweranda ukamwemera akakuyobora, ahagushikana kw'ico cifuzo cawe. None rero bavukanyi, mutima mweranda tumuha akanya abe ari we atuyobora. Umutima mweranda niwe abandanya aduhishurira ubumana, atwereka ububasha bwa Yezu Kristo. Rero ntitwigere na rimwe dukekereza ububasha bwa Yezu, ngo burya Yezu ngo arashoboye. Ego arashoboye, aradukiza ingwara, aradukiza amashetani, kuko shetani iguma iyerera igomba gutirimutsa uwemera Kristo. Ntitube rero nk'aba bantu bagize bati yirukana amashetani ku bwa Belzebuli, ariko yirukana amashetani ku bw'ububasha bwiwe, ububasha bw'Imana. Yezu rero ahashitse shetani iriruka, nta kibanza isubira kugira. Rero ntidusabe ikimenyetso, kuko nta kindi kimenyetso Yezu atanga atari uko ari muzima mu Ukaristiya, kandi nta kindi kimenyetso atari uko ubwo buzima tubukesha we, ibyo dukora ari we abituronsa, na cane cane ibyo dukora vyiza bihimbara Imana. Ntidusabe ibimenyetso, ariko dusabe ko Umukama yobandanya yigaragaza. Iyo Mana rero muri uko gutirigana irazi ibiri mu mutima w'umuntu, ivyiyumviro vyacu. Ntihagire ngo uwugira ngo ariko arahenda Imana. Ego twebwe arashobora kuduhenda, akatubwira yuko agiye kutuzanira indege, agiye kutuzanira ibi na biriya, ariko Imana irazi kiri mu mutima wiwe, irazi yuko ariko araduhenda. Rero ntiwigire yuko uriko urahenda Imana, kuko Imana irakuzi gushikaho wewe wibaza yuko wiyizi, ariko Imana irarengeye ubwo bwenge bwawe, kuko ubwenge bw'abantu burafise aho bugarukiriza, ariko Imana irarengeye ubwenge bw'abantu. Ivyo utubwira ku munwa, ivyo ugaragaza mu bikorwa vyawe ngo tugire ko ari vyiza, Imana irabona akari mu mutima wawe, ingene uri kurabikora, ko ari vyiza canke ari bibi. Rero twumvise yuko Yezu Kristo azi ibi vyiyumviro vyacu, nkuko twavyumvise mu nkuru nziza, ngo ubwami bwose budashize hamwe buzohona. Ni ivy'ukuri, iyo abantu babiri bitwa ko basangiye ububasha, ko bakomeye, hariho ivyabo birahinyuka, tukabona atakivuyemwo. Ubwami bwose rero budashize hamwe buzohona. Yezu Kristo rero yaje gusambura ivyo vyose bitari mu kuri, ivyo vyose bidahimbara Imana. Yaje kugira ngo asubize mu buryo ivyo vyose abantu bica. Natwegerera abantu nitwaba twishimira inguvu zacu, kuko dufise ubukuru aha na hariya, ariko hari igihe usanga
hariho uwundi ugaca usanga habaye ingwano. Yezu rero ivyo vyose yaraje kubisenyura. None bavukanyi, twakire ubwo bubasha bw'Imana, kanatsinda ngo ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Bushikira mugabo uwizeye Imana uwabwakiriye. Ngo uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri arasesagura. None rero bavukanyi, ntitwikure ku Mana, ahandi ho ntaho dushika. Ivyacu birigaragaza, ariko tube kumwe n'Imana. Dukore imigambi yose turi kumwe n'Imana. Ntitube nk'aba bandi bagira ngo twashize Imana imbere, ariko Imana uko bigenda kose yamira imbere. Uko kuba imbere tubigaragaze no mu bikorwa vyacu, kuko ahandi ho nitwitwa ko iri imbere, ivyacu birahinyuka, kuko ngo uwo tudashize hamwe aranyanka, uwo twimburira kubiri arasesagura. None rero tube kumwe n'Imana, twisunga Imana muri vyose, tuyobogwe n'Imana. Ukwemera kwacu ntikwigere gutirimuka kubera ibidushikira, ariko twizera Imana ko ariyo idukura mu menyo y'abatwenzi, ko ariyo idukura mu ngwara canke mu biduhagaritse umutima. Umuvyeyi Bikira Mariya adusabire kwemera Imana, adusabire kandi ko iyo Mana yobandanye iduhezagize ivyo dukeneye, natwe tuyiha akanya ko yokora muri twebwe, tubandanye tuyizigira ubu no mu myaka yose. Amen.